force speciale y'u Rwanda kugira ngo ize nuvuga ati nka kujya ambushi igisirikare cy'u Burundi kuba ari nko guca intege president kugira ngo ntitabire bino bintu na cyane cyane ko twagiye turavuga kenshi ko u Rwanda kuva muri Kongo n'uruhombo rukomeye cyane kuri bo uruhombo n'ibintu bizotuma bagira ubukene budasanzwe kubera ko Kongo ibafatiye runini mu by'ubutunzi. Rero ati byagenze gute inkuru y'umwana isubira inyuma baraje bacigwangugo bacakamanyura babagirente babagira ambusha ariko basanga umusirikare FARDC na Wazalendo babiteguriye so ntituza gushira amafoto ngaha kubera ko byukuri ibintu byabereye Katogota umwe arageramiwe amerewe nabi cyane binyanda pole mugaragaro ibindazi nibanga ri hagati ya Kagame n'igisirikare n'abantu bamwegereye cyane kubera ko ni nabo bantu bafite inyungu zikomeye muri ibintu bikorera muri Kongo. Ibintu rero byabaye novuga ko ari ibintu biteye n'isoni ku gihugu cy'u Rwanda cyaje kubana b'u Rwanda. Ndakubwije ukuri ibintu byabereye Katogota ndi ibintu biteye ubwoba kubera ko umwezi yahuye n'Umurundi hariya yari yabaye magabo yo nukuvuga ikire n'ibintu jewe nanabivuze n'ibintu bino bintu n'intambara abanyarwanda bwabo barakwiye kumenya ko ino ntambara bariko barayishiriramwo kandi atari intambara yabo. Byari hari amafoto iri warazunguruka bavuga ngo n'abasirikare b'u Burundi baba bapfiriye hehe twarabonye na Pacifique n'ahazwe yabipostinga ariko byukuri mugende murabajya amafoto muyanalize neza. Abantu mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye abo turakora subscribe like share comment n'ubikore kugira ngo ibintu bigende neza. Ndaje kugira ngo tuganire bimwe mu biko biravugwa aha mu burasirazuba bwa Kongo amakuru ahari n'amakuru y'ukuntu M23 cyangwa igisigara cy'u Rwanda RDF ihejeje kubona ayo imbwa yaboneye ku mugezi ndavuga M23 amakuba iri kirabona muri Kagota hamwe n'akaziba so mu 2025 birumvikana neza yuko umwaka uri ku musozo so atere ibintu bimeze gute ibintu byakomeye byabaye nabi so no kuvuga kagisini no musingisha kubatevya canke kurandira bivanye nuko mwanya ari muto ariko ejo mu masaha y'ijoro ndavuga itariki imwe amakuru dufise nuko hari igisirikare cy'u Rwanda cyo bacoroheje canke carungitswe muri Kongo kugira ngo bakore igitero sindamusika biravugwa neza ko u Rwanda ngo bagwaragize selection canke ruracagura ku basirikare bizeye kugira ngo wa mugambi wo gutera u Burundi murabizi ko batarahagarika canke bataraheba ariko icyo nshima nuko igihugu kigona ikanura igihugu mu bisanzwe ntigisinziriye Burundi ntigisinziriye ati rero bimeze gute hari abo igisirikare kijya bita force speciale cya gisirikare nyine baba bizeye mu gihugu nico coba caratoranijwe kugira ngo kize giciye igwangugu bace Kamanyora na Kaziba hama baca na Katogota kugira ngo bashobore kuzunguruka igisirikare cy'u Burundi niyo plan bari bapanze niyo plan yari ihari ariko nkuko namanda bavuga yuko iperereza burya ry'u Burundi rirakomeye cyane ayo makuru bari bamaze kugira kuyamenya. Murazi neza ko bino bintu murazi neza ko nyene icubahiro no munsi yazindutse agenda i Washington kuba indorerezi mu hagati yo gushirako amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo ndavuga hagati ya President Paul Kagame hamwe na President Tshisekedi no kuvuga ko birumvikana neza ko President w'u Burundi ari we yari hajya kugira ngo abe
indorerezi ati rero bimeze gute ibi novuga ko je ngo ndabisanishe ndabisesangure uko wanje ndavyumva ibi ni ibintu bagize kugira ngo bahungabanye canke batume nka president w'igihugu cyacu cy'u Burundi atitabira ano masezerano kubera ko u Rwanda ngo bagwaramaze gutsindwa mu ibi bintu kandi ko Amerika yoba igitutu kinini cyane kuri president Paul Kagame kugeza yaho aremerwa akavuga ati je bino bintu ano masezerano ntayakoze cyangwa ntabigiye mwe nama ntayitavye abanyamerika barashobora kubikora ku nguvu kuko kugeza uyu mwanya umuntu abanyamerika bakeneye cyane ni president Tshisekedi kuko twarabivuze neza ko burya abazungu nta mwasi bigera bagira kandi nta n'umukunzi bigera bakagukora kinyungu zabo cyangwa batakigukeneye birarangira bageze niko bizwi rero bona bacu barungika iyi force spéciale y'u Rwanda kugira ngo ize nuvuga ati nka kujya ambushi igisirikare cy'u Burundi kuba ari nko guca intege president kugira ngo ntitabire bino bintu na cyane cyane ko twagiye turavuga kenshi ko u Rwanda kuva muri Kongo n'uruhombo rukomeye cyane kuri bo uruhombo n'ibintu bizotuma bagira ubukene budasanzwe kubera ko Kongo ibafatiye runini mu by'ubutunzi rero ati byagenze gute inkuru y'umwana isubira inyuma baraje bacigwangugu cyakamanyura bacaka kaziba baracatogota kugira ngo babagira ambush ariko basanga umusirikare FARDC na Wazalendo babiteguriye so ntituza gushira amafoto ngaha kubera ko by'ukuri ibintu byabereye Katogota umwe amerewe nabi cyane binyandazi pole mugaragaro ibindazi nibanga riri hagati ya Kagame n'igisirikare ciwe canke n'abantu bamwegereye cyane kubera ko ni nabo bantu bo bafise inyungu zikomeye muri bintu biko birabera muri Kongo ibintu rero byabaye novuga ko ari ibintu biteye n'isoni ku gihugu cy'u Rwanda cyari ku bana b'u Rwanda ndakubwije ukuri ibintu byabereye Katogota ni ibintu biteye ubwoba kubera ko umwezi yahuye n'umurundi hariya yari yabambye yari yabaye magabo yo nukubikire n'ibintu jewe nanabivuze n'ibintu bino bintu n'intambara abanyarwanda bwabo barakwiye kumenya ko ino ntambara bariko barayishiriramwo kandi atari intambara yabo byari hari amafoto iri warazunguruka bavuga ngo n'abasirikare b'u Burundi baba bapfiriye hehe twarabonye na Pacifique n'ahazwe yabipostinga ariko by'ukuri mugende murabajya amafoto muyanalize neza amafoto yose ariko arasirikira n'imirambo yafashwe yambikwa impuzu za gisirikare z'u Burundi ugenda uraba amafoto yose abashoboye kugira amahirwe yo kuraba ajya amafoto ibiziga byose impuzu za gisirikare ziri ni propaganda bamubakoresha kugira ngo batere intege abasirikare b'M23 bari ku rugamba kuko hari amakuru ahari avuga neza ko ikigali ibintu byakomeye baguma bidoga igisirikare cyangwa abasirikare bandikira abari muri opposition y'u Rwanda ngo babavugire iki n'ikindi kintu naco kimaze imisi gisirikira mu Rwanda ko imishahara y'abasirikare nayo itameze neza aho umusirikare usanga ari Centrafrique agahembwa yandikiwe $1,000 aho usanga mu Rwanda amafaranga mushikira kuri konti ari amajana y'amadolari urumva neza ko amajana 6 agenda mu mifuko y'abande yakagwi ku mu Rwanda ibi byose ni ibintu bitera ishavu igisirikare cy'u Rwanda kigacika intege ni nayo mpamvu ubona badashobora kuvuga cyangwa ngo bahukuri abanyarwanda kuri ko birabera mu mashamba ya Kongo ariko igihari nuko M23 cyangwa RDF yoba ibangamiwe yoba byayikomeranye bivanye nuko isa niyacise intege kanasinda n'abayirongoye bamaze kugira gucika intege so hanyuma makuru ahari ko byabereye Katogota aho M23 yahuye n'uruva gusenya ayo n'amakuru ahari
n'amakuru dushoka tubandanya tubazanira tubatohoreza ariko icyo mwomenya nuko M23 na RDF bo bamerewe nabi cyane. Ayandi makuru tugomba tubashikirize ariko aravugwa cyane ni James Kabarebe ati byo bimeze gute. James Kabarebe bamuhinduriye amabanga bamugira umuntu umujyanama wa gisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu. Ariko hari andi makuru ahari avuga ko James Kabarebe bagwaye cyane amerewe nabi. Abantu rero bari bazati kubera iki bamuhinduriye post. Bega aho yahora amabanga yahoramo ntagishoboye kuyakora nkuko vyahora canke ibintu byamaze kuba nabi. Ariko ico no babwira nuko James Kabarebe muzi si wawo James Kabarebe afise ubugwayi bukomeye cyane. Ibintu biriko birasirikira canke ipost bamuhinduriye ni ibintu nuko nabivuze ko James Kabarebe afise ijambo rikomeye muri RDF mu gisirikare cy'u Rwanda. Afise ingufu zikomeye cyane. Murazi ko James Kabarebe yigeze gukora operation muri Konde muri les années za 96 uko za 96 yarakoze operation gushika naho iyo operation yandikwa mu bitabo. Bisigura ko neza ko James Kabarebe n'umuntu akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Rero kubona bamuhinduriye poste atari na muzima kigwaye ni ibintu byerekana neza ko bariko baradigisha canke bariko bakora ibintu biha intege igisirikare cy'u Rwanda kiri muri Kongo, kuko James Kabarebe basiguye kinini cyane mu gisirikare cy'u Rwanda. Rero hari amakuru haravuga neza ko ari kujigisha canke ari gusamaza abantu kugira ngo ibintu bitagira bitamera nabi. So reka turindire kubugwayi bwiwe kuko nibanga, ariko amakuru hari nuko President Paul Kagame ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo mugenzi wiwe James Kabarebe agume ari muzima kubera ko azoba ari uruhombo rukomeye nka mu James Kabarebe yogira ikibazo, kubera ko James Kabarebe yafashije byinshi President Paul Kagame. Andi makuru ahari tugomba tubabwire nuko uno munsi President w'u Burundi yafashe urugendo yerekeza mu gihugu cya Amerika i Washington DC, aho agiye kuba indorerezi hagati y'amasezerano ya Tshisekedi na Paul Kagame. Ubundi aya masezerano avuze binini cyane. Aya masezerano azoba itariki 4 Kigarama, no kuvuga ne ku munsi wa kane niho bazosinya amasezerano. President akagira nti yarorera aya n'amasezerano yongeye kuba iturufu ikomeye cyane kuri President Tshisekedi. Yongeye kuba wa muntu ashora amapiza, yongeye kwereka Kagame ko ataho bahuriye mu vyerekeye diplomasi, yongeye kumutsinda, yongeye kumushira hasi, yongeye kumwereka ko atanaho bahuriye. Aya masezerano ravuze ikintu kinini ku gihugu ca Kongo. Aya masezerano avuze ikintu gikomeye ku banyagihugu ba Kongo. Umunyagihugu wa Kongo agiye gutenzurirwa, umunyagihugu wa Kongo agiye kugira nte koroherwa. Abantu badukurikirana numva nababwire ko neza bino bintu bavuze keshi bagira amasezerano. Tereze Kayikwamba yarabivuze umuvugizi wa leta ya Kongo ujya mu madama cy'ubwenge cyane, yarabivuze aravuga nti twama twasinye amasezerano ariko ntimugira ubushake bwo kubishira mu ngiro, nk'uko za Ukraine n'Uburusiya iyo bagiranye amasezerano mugira ubushake bwo kubishira mu ngiro. Ati twasinye kera amasezerano ariko ntimwigeze u Rwanda ntigwigeze na M23 wabayakurikiza. Aya masezerano nibaza ko ari masezerano ya nyuma agomba abe. M23 nitava hariya nibaza ko hazoca ba decision finale yo kuyikura hariya ku nguvu. So umwene gihugu rero wa Kongo yoryoherwa yotamba agatarika kubona umwansi agize agomba muve ku gikano. Ariko nibutsa abantu badakwiye gufata bino bintu nkuko intambara izo birangiye, kubera ko bino bintu swate nkamwe u Rwanda cyangwa Paul Kagame abazungu batumukura kamaboko complètement, ashobora kuza mu Rwanda yihinduye, ashobora kuza muri Kongo plutôt yihinduye uwundi muntu. M23 ishobora kugaruka yihinduye ikindi kintu, ariko nizera ko mu masezerano azoba kino kintu bagiye kugitorera inyishu. Nibaza ko RDF canke M23 yoba ibyayo bigiye kugasoza. Niyo mpamvu mubona ngaruse ku ntango
hari habaye ico bita igitero Sindamusiga basanga umurundi yaciteguriye. Kino gitero Sindamusiga kwari kugira ngo bereke kandi umuzungu uko bagihagaze magabo, kugira ngo ibiza kuvugirwa hariya i Washington biza kuba bitandukanye n'ivyari byarateguwe. Ariko ibintu byaburijwemo, Katogota yabaye Katogota, ibintu bimeze nabi, umurundi yongeye kwereka ko RDF ari abantu batonya. Kanatsinda bajya abantu baravuze, president yaravuze ati bajya turazinanya aba officier benshi bize ngaha mu Burundi mu kiganiro yakoze ejo n'abamenyesha makuru, bajya bose turazinanye bize ngaha mu Burundi, bisigura ko neza ko barabazi kuntu bameze, igisirikare cy'u Burundi c'amakiri hejuru n'igisirikare cy'u Rwanda, ibyo byo birazwi, nta na hamwe mu bagereranya, nta hamwe mu bakompara. So ibintu nuko bimeze, amakuru twabagomba twashikiriza uwo munsi nuko ameze, ayaza kuzarakurikira ukuntu amasezerano aza kugenda tuzobibashikiriza. Ariko wewe utarakora subscribe, wewe utaragira partage, bikore kugira ngo ino nkuru ishobore gushika kure cyane, kugira ngo umwansi ataronka aho amenyera. Twakunda cyane. My name is Ram Promoter cyane John Mabu, tubakunda cyane. Ciao ciao.